nkaza nabimubwira akambwira ati uratimba uzokwinjira ati je nzorawa umuntu ndaguhuza kina film ndamubwira ati nta kibazo ariko hagira ubwoba jewe ninjira bansavye amahera narayatanze ntabindi bagusavye oya manishiyo cyangwa ugasanga ntibabivuga usanga bahari batabivuga urashima karabonye kuri stati za inarijera avuga yuko ngo abajene b'abademo ariko barasaba aba director kwinjira muri cinema abasaba amahera hama bavuga ko basaba amahera kugira ngo bakine neza wenda kugira ngo kugira muri tunaje hari barara konzi kenshi mufise filme ndende buniko murakina canke madoze ruguru rero mva nayo kurara yo gute kandi ndi umuntu akora atari kinebwe bera nanje sindi kinebwe umuntu w'umukozi shani wanje abajene ubundi abanebwe werega nturabugayigwa nturabugayigwa naho kwirarirayo nta kibazo murakoze je ndidandaza wipfuza gushika he muri sinema nifuza reka nongere ndabaramutse bakunzi ba Step Media turabura mukije cyane muraho murameze fresh nanje nameze neza cyane ni Fabere Bolone cyangwa ikiranga kirumwe behind camera ni Mika Junior kagasore kishima abona neza ko ibintu biba bimeze neza cyane turabakunda cyane bakunzi ba Step Media mwebwe mama mundutera intege uko bukiye uko bwije muvuga ati Fabere Bolone turi kumwe namwe 5 kuri 5 aho muzoje hose turi kumwe namwe bega kwa bega abona neza ko ibintu biba bimeze neza cyane kabisa turabakunda dushishikara kwinyegeza rero entertainment uno munsi ahantu twigereye turi muri entertainment mwambonye nka Fabere ako ntaco mba naje hirya yanje mba ndi kumwe n'umuntu nerekane basize ubukoze ndi kumwe n'umudemo mwiza cyane kabisa natwe nk'abazungu baje akimanira rema uri mwiza urakoze naberewe urakoze guhera ku mutwe gushika ku birenge urakoze gusa ibirenge ntubyerekana so umeze neza meze neza ushobora kwidondora ariko baragukurikirana kuri Step Media ndaramukije abakunzi ba Step Media amazina ni INES nene umukinyikazi wa filme ndundi nta birenze ibyo umukinyikazi kwe gushaka kuvuga umukinyi n'umuhungu kobwa nawe n'umukinyikazi bisigura iki féminin masculine okay ni nene INES ako bisa nakazina keza wangu urakoze ha sawa naje reka akunda kareke nagira mvuge okay kareke ne umeze neza rero ego no kuri meze neza muri cinema mumeze fresh turashima bajya yari ni yahe ni vyamaho vyamaho ufunguruzo n'izindi okay numukinyi wa vyamaho umukinyi w'imfunguruzo nukuvuga ushaka byase kuguruka kuzana imfunguruzo abishira hasi ako kanya nyene tuvugana so no musi tuvugana ngomba tuyage gato ukunyene wawe warinjiye muri cinema byagenze gute kugira ngo wumve woba muri cinema ubu tuvugana imbere ko tuvugana ibindi bintu byose introduction yuko ninjiye muri industry yego kari birebire ntacu bivuge ukuntu ninjiye muri industry cyambere narabikunda hariho umuhungu twigana yaririmba imiziki nkaza nabimubwira akambwira ati uratimba uzokwinjira ati je nzorawa umuntu ndaguhuza kina film ndamubwira ati nta kibazo ariko hagira ubwoba umunsi umwe
canumva uyundi umuhungu nyene twigana ariko aravuga ko hariho abantu bako barinjiza abanyempano bashasha kuri TV. Iyo timu yari Raji Media iriko irinjiza muri Raji Films. Hama niho hariho umugenzi wanje canumva ngo we yarinjiye muri Raji Films. Candamwandikira ndamubaza, arambwira ukuntu bimeze. Okay, arambwira n'umusi tuzojana gusa we ntakiri muri industry. Cha turajana abanyakiriye neza, byari byoshe pe. Rero agiye arasambutse, mpurirayo n'umumama mwiza cyane, nkunda ampanura soso, ndamukunda pe, umuvyeyi wanje wo muri industry. Naho ngeze sha arabifisemo uruhara. Nuko tumenyereye abajene benshi cyane cyane b'abakobwa iyo bagomba kuja muri cinema ngo babasaba amahera bakongera bakabasaba wewe byagenze gute? Ushatse kuvuga? Bivuge? Guys, ndazinga nta kandi ndazinabana. Jewe ninjira basavye amahera. Narayatanze. Ntabindi bagusavye. Yeah. Manishiyo. Ntabindi basavye. Hari ibindi basaba? Niko ngize imisi numva. Ngize imisi numva. Je nta muntu aransaba ivyo bintu. Bansavye amahera pe. Narayatanze mwibanga rikomeye cyane. Aho bansavye. Nabyo bansavye. Ndaguteye ubwoba gute? Okay. Right. We harabuhora usaba. Mbwira we nturi muri industry. Jewe. Mbwira. Oya je nta bantu usaba. Oya. None. Boya jewe. Gusa harabuze. Ntabonzi niyo mpamvu nakubajije ko baba baragusabye. Atabuzi rero utari kurababeshe. Je nabonzi. Oya nuko umukobwa umwe mu ndabyumva ariko nabyo ndabona ntibirambako. Nta nabagenzi abazijyo bazarabaye. Ntawenze. None abo bantu bariko baravuga. Cyangwa ugasanga ntibabivuga, usanga bahari batabivuga urafyina. Twarabonye kuri stati za inarijera. Avuga yuko ngo abajene b'abademo bariko barasaba aba director kwinjira muri cinema. Abasaba amahera. Hama avuga ko basaba amahera kugira ngo bakine neza. Wenda kugira ngo kugira. Uziho nanje kukanura kumvise kugira baguhe hore principal ngo. Ciao ivyo. Nakubaza ko iyo challenge nawe wahuye nayo. Oya. Jewe ninjira hari umudirector twasigare muri iyo team. Je nta n'ikintu nakimwe yambwiye amahera ndayamuha uyo musi nyene navuye ndayamuha ndatangura rimaze gusambuka niho uyo madonti yambwiye ati uyo soso ati nucika intege azarandonderera ibiraka gushikana ongera kwa Xray kabisa zagenze gutegereje kwa Xray nari namwandikiye ndamusaba ko nokina ko yo mpanga kiniri wiwe ko ico gihe nta timu nari mfise. Arambwira ati nta kibazo nawe nyene asaba amahera. Savye amahera namubwaje amahera nta noronka. Arambwira tata woronka rero ntiwemerewe kuja muri timu kuba bari muri timu bose barayatanga. Yes of course. Cyangwa okay tariko utararonka ati yarondere buke nzoguhamagara ndaguhe n'agasene kamwe tariko urumva utari muri team sinoguha amasene menshi kandi mafise abandi bakinyi bari muri team bakeneye gukina. Ndamubwira ati nta kibazo. One day rero twagiye muri tournage yenu yo mu mama. Yari filime nayo ko ndakinamwo ndayivuga nta kibazo yitwa Mpenzi Nadine. Aranyandikira ati jo ufise umwanya uze gukina hari muri vyamaho bari kuri saison 2. Ndamubaza iyo mu mama ntaramwishura Xray acambira ngo none wopana kwa Xray turagenda. Okay. Buke candage nagiye buke nakaragiye mw'ijoro waja gukina namucurara muri tournage hari barara konzi kenshi mufise
filime ndende buniko murakina canke mwadoze ruguru rero mba nayo kurara yo gute kandi zari sene zibiri zonyene none tunaje barara ya sene zibiri oya just ndarayo bari ngomba kwikora mu ijoro na ari sene yo mwijoro naho nyene nturarayo sene yo mwijoro guhera nka 20 à 19 bari ngomba kwikora nko nka saa 5 njo canke saa 6 uri mu bihe bindiriye gushika naho nyene wota ayo bujumbura ahantu utoshika saa 5 y'ijoro baciye bakunigana bande baniga banigaye kashari baba bukora ubwo bubeshe ubwo n'ububeshi ububeshi gute igihe urara ni igihugu ufite amaseni menshi ugasanga kombinanye nabo mwijoro nyene ugasanga amaseni ni menshi mwakinye ne ugasanga nejo kandi uzindukira muri tonaje ari amaseni menshi bikaba ngombwa kurara kugira nejo muzinduke mukora sinoni worara ufite amaseni abiri wikundira akazina nugakunda no kurarayo reka uhora urarayo mbwira uhora urarayo ufite amaseni abiri ndakindirarira werega nturabugayigwa nturabugayigwa naho kwirarirayo nta kibazo murakoze so ni challenge zahura nazo muri sinema kunca intege abantu baduca intege imana ibahezagire apane bavume ibahezagire kubera ko bahezagire ibahezagire natwe duhezagire hari aho azogera bavuge ngo natwe none ngo twoza gukina kabisa ari aho tuzogera ucibye mushishikare muduca intege ucibye intege n'abantu nyene usanga ari abo hafi abantu ba hafi yawe nibo baguca intege sino bajya abantu abafana bakubwira courage bikora neza musajya abantu ba hafi yawe nibo baguca intege ukeza muri industry wewe ntibaguca intege jewe jewe waranca intege gusa jewe nagiye muri industry kera ariko nabo byarahabaye byamaho byamaho yeah so nuko wipfuza gushika he muri sinema nifuza gushika kure cyane nifuza gushika kure cyane nyene biba akazi kanje ka misi yose kubera ubu urabona se akazi kanje ka misi yose hamwe guhera rendi gushika ventredi kugamba ndi mu mashitingi kandi nyene binyinjiriza gakwiye rego ubu nta gakwiye binyinjiriza gakeye gusa ubu nta birenze nyene hamwe uvuga ati ntiworondera ikindi kintu ukora none uri gukora iki kugira ngo ushike kugo rwego rumeze ukurongana nugukora no gusenga Imana n'ibindi bokora nibikiga nkungu byose byo kuri televiziyo rero ibyo ntegura yo erega hariho ubuzima vie prive hari ibyo kujana kuri kamera ibyo rero nabyo novugira kuri kamera ibikorwa bizivugira nakoze nuko tukiri ngaho nyene barafise byinshi wovuga hanura abajene Mikiye niye manuro hanura abajene bariko baragukurikirana kuri Step Media tabahanure ndabahanura ibiki uri manuro je nozibura yenda babwira ibiki ari byo batazi bibaza nibyo nababwira suka mu bikurikiza akuvuga ndavuga simvuga ntabyo mfise n'ukuri ndababwira abajene nabyo mfise ndabahanura mwiha ego narumiwe bitware neza gusa bitware neza gute muri mu bitware neza gute icambere mbwira abajene mwishiremo gukora mukore je ndakunda umuntu akora sinzi kubi urabizi gute shaje ndakunda umuntu akora atari kinebwe kubera nanje sindi kinebwe umuntu w'umukozi shani wanje abajene ubu ndabanebwe sha kuri wewe sha gusa urakora kubeshe ndamubeshe kiranga kiri umwera arakora pe numukozi
Ndatwika hagasha mumpa kazi, mimi ni mtu wa kazi, ukinipa kazi nafanya kazi. Mama mbesho barondera bashuka dadi abandi bakarondera bashuka mami kubera ubunebwe yaba bakora amaboko mu mpunzi nuko bavuga amaboko mu mupira mu mpunzi ibyo ntibiba biba gusa nyene mwige gukora murondera amafaranga yiwawe urazi kubana n'umuntu udashaka nishuka mami kubera afize amafaranga none nk'uwe wazashoka dadi ntiwamwemera yo kwizana basi shasi ubwo rwego sirarugera ndacari muto ndacakora ndacapambana ndabe ariko byanse biki nibizokwana uvuga ati bitazo bizokunda pe Imana izohezagira amaboko ibikorwa by'amaboko yacu ifore ko dukora hamezagira niko yakubwiye ikijambo ry'Imana yivuga ariko nubyizera kore ndabyizera iyo aba ntabyizera simba nkora no kore iki shaho be yakazi nkora nakano kubwira kubera nakano kubwira aho ridana ridana nidandaza gute je ndidandaza ati ndidana nkubu sinaje kwidandaza kuri kamera. So guys, Leo naje kwidandaza kuri kamera uzoronke views. Okay. Bo ni byiza ariko hari n'ibindi atari byo kwidandaza kuri kamera sinavuze kwidandaza ngo bajya bakuri 11 kuri 11 maja ntawonze kuri 11 mu Kamenge ntawonze. Okay, tubwire tubwire wamenye gute wamenye gute wewe kwanza je nawe kuri 11 hari umuntu ayo Bujumbura atahazi naje mbi Bujumbura barahazi no diaspora barahazi kuri 11 barahazi kuri 11 kwikaburimbo cyane sindahazi numva kuri 11 nk'ubu umuntu umubajije ubahemba kuri 11 ntacyo yumvira ibindi. Oya kuri 11 naje naregeze kuba igihe kimwe gusa sinzi none 11 hakorerwa iki urahazi hadandazwa kabenzi benzi ni sawa nyimba ari kwibenzi benzi ni sawa vraiment ni bon. Oya kuri 11 hariho abantu bahari b'abakobwa bisumamwo badanazifu bisumamwe nyene badanazifu cyane badandaza ntavyo nzi gusa nzi yuko bisumamwe. Oya iyo tuvuze umuntu yisumamwo abona umuntu adandaza ifu canke imyumbati canke ibigori n'uwisumamwe nyene n'uwisumamwe nyene sawa. So tukiri ngaho nyene rero twara turi mu tuntu n'utundi ya no hino tukatubara ibintu bimeze mu kwinjira muri cinema warafite abantu kanaka kurikirana siko warafite abantu kanaka muri cinema ndundi canke hanze winjiye muri cinema ari ndakwensupiye muri cinema yari yose nyimba ari ndundi nyimba ari yo hanze yari yo hanze no umukobwa yakina muri filime yitwa The Secret yo mu Rwanda yitwa Rubine niwe ndamukunda acting yiyo niwe yatumye ndabikunda gose kwa naye sanzo ndabikunda kuva nkiri muto je filime yarandyohera tuko turarabaza bamugisha nyene narabikunda. Okay, mu Burundi nuwuhe muntu canke nuwe musinayasta kwensupira kuruta abandi bose? Anyonspire ko yabihevye ubu mbona atari karakina yarabihevye ni Arvera je mbona atari karakina ubu niwe nakunda acting yiwe. Kubera iki Arvera? Ndamukunda ujye mukobwa arabizi arazi gukina pe ndamukunda. Bibize gute kwaza? Ndakunda acting yiwe basi ndakunda ukuntu yactinga wana ushobora none kuraba umukinyi ukavuga ati uyu muntu akina neza ndamukunze uko nakina. Okay so nuko tukiri ngaha nyene ngaha mu Burundi turafise aba director benshi bagiye batandukanye mu ba director bamaze guca imbere yawe canke hamaze kumva nuwaye mu director mwiza ukunda kandi wemera cyane ngaha muri cinema ndundi canke ngaha i Burundi? Umuntu je director je nkunda ukuntu andirectinga je
ni Patient uramuzi Patient ari kumwe na Xray ndabakunda gose Xray muvuga kwiki ndamuvuge kwiki ntaco why ni boss wanje nta kindi ndamuvuzeho ni boss wanje dukorana neza arubaha no umuntu nyene ndamushimira no umuntu mwiza okay wabimenye ko tukora umuntu mwiza none erega harya umuntu mukorana basi hari ukuntu mubona yitwara imbere y'amaso yawe ya okay so tukiri ngaho nyene uri mu rukundo I'm single why munsengere kuko ndo nk'umushye why naramubuze gasore kishima rakuba urambona nikara kubona so agasore kishima ati reka ndakubaza nawe uri mu rukundo aho duharengane kwanza ngira uri mu rukundo jewe ndaruri niba ufise umusheri wawe muze gushwana n'umunsi ndaruri munese ndi kumwe n'umusheri wanje ngato tuvuga guys uyu n'umusheri wanje ntambeshere ngamburisha isoko je n'umusheri wawe guys aranyihaka nene sa tukiri ngaho nyene wogo umunjana mu tuntu n'utundi kandi nakwanki okay ono musi tuvugana uri kurakina sinema umuntu hole ukunda cyane muri sinema gukina ni yaye canke uvuga ati bampaye ino hole imeze kuno kumba ndumva ndi muhira ni ya bega shako mbona bakunda kuma hole nkora ikibi jewe nta hole nimwe ntokina usibye usibye ibya by'abazungu bahenye nivyo nokina sindi no mu Burundi ntabyo bakina mani bahezagire no mu Burundi re nta mahore batanga nokina okay sawa urakoze cyane tukiri ngaho nyene rero kwibyo bibazo nyene tukiri ngaho nyene tutarahava abo umuntu agukeneye avuga ati je vraiment nene nagenda kwitiranye na nono ntabona cyane ubwo uzomunzaniye none umukoresha ikiganiro nzomuzana ntarifi ntugire ikibazo ngaho nyene uyo gukenera ndafise telefone ariko sinigaba uca kwa boss wanje Xray sinamuvuze ni Xray okay nukuvuga umuntu agukeneye sindi ngabo itagira umutware mbe ndi ngabo canke ndi ngore ntaco bivuga uko nyene okay sawa uri ngore oya sindabizi sindi ngabo itagira umutware okay nukuvuga umuntu agukeneye yoca kuri Xray gusa byiza urambaza hama nkakurungika okay so cyangwa ugacayo hama kambwira hose haragendera nukuvuga management ibitanze uri kurakina sinema ni yahe message uri kuratanga bon bivana na niyo hore nk'ubu bambwiye natinge ndakwije ke dupfa nk'ibintu kanaka urumva mba ndiko ndatanga nyene message ku bantu bakora ikibi ku bantu baba bapfuye ibintu kandi gukora ikibi atariyo solution none ndiko ndakora iciza bariko ndatanga message kora iciza wirenganire kabisa bivana n'ibintu buri kurakina nasije muri ko murakina ko iyo film amukoze iciza kwagumana wewe asante sana yes bakunzi ba Step Media TV yari Fabere Burundi cyangwa ikiranga kirumwe this is Step Media behind camera ni Mika Junior kagasora kishima abaneza ko kariko duha ibintu byiza cyane kabisa abaneza ko tuzokwama tubaha ibintu byiza cyane kubera ko niyo gahunda twihaye uno mwaka uri hejuru nuko
mushishikare mu kubana natwe, mushishikare mudufollowinga ku mbuga zacu, mushishikare mugira subscribe, like, share, comment kugira ngo ibiganiro tubaha bishishikare kubashikira mu mahoro n'umutekano. Turabakunda cyane. Ciao ciao.